inyubakwa zose zubatse mu bibanza bitemewe n'amategeko zizobomogwa atakuraba nkunzi mu gihugu cyose. Mu gihe hari hibonekeje imyidogo ya bamwe bavuga ko hariho abariko barenganywa mu bikorwa byo gusamura inyubakwa zubatswe mu bibanza bitemewe n'amategeko, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwararungitse intuma mu ntara zose zigize igihugu kuva ku igenekerezo rya 5 gushika ku igenekerezo rya 8 mu Kakaro mu mwaka wa 2021 kugira zirabe ko ibintu bimeze. Icegeranyo cyatanzwe cerekana ko biriko bikorwa neza, ba nyine inyubakwa bakaba bariko bashira mu ngiro ivyo basabwe mu kwibomorera aho bubatse bidaciye mu mategeko, nk'uko vyashikirijwe na Pierre Nkurikiye mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 9 mu Kakaro umwaka wa 2021. Tumukurikire. Inyuma yaho hari amakuru ashikiririjwe yuko igikorwa cyo gusambura inyubakwa zubatswe mu bibanza bitemewe n'amategeko kiriko kiraba mu gihugu cyose, ico gikorwa cyo kitariko kiragenda neza, ko hoba hariho abashiramo kurenza urugero. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwaciye burungika intumwa mu gihugu cyose aho ico gikorwa kiriko kirabera, zikaba rero zagiye kuva ku itariki ya 5 gushika ku y'umunani no kuvuga ejo uwo mwaka, kugira ngo zirabire ingene ico gikorwa kiriko kiragenda, zirabe koko izo nkuru zivugwa ko zoba ari izo. Icegeranyo rero catanzwe n'izo ntumwa zimaze guheza urwo rugendo cerekana yuko ico gikorwa kiriko kiragenda neza cyane mu gihugu cyose, ko abegwa niyo ngingo bonyene bariko baribomorera izo nyubako bari bubatse bitisunza amategeko atankomanzi mu gihugu cyose. Dufatiye rero kuri ico cegeranyo, tugafatira kandi naho ico gikorwa kigeze, ubushikiranganji bwibukije ibi bikurikira. Ubwa mbere ko inyubakwa zitegerezwa kubomogwa, ziriko zirabomogwa ari inyubakwa zose zubatswe ku metero 6 uvuye kwibarabara hirya no hino y'ibarabara mu gihugu cyose, kubera kuko muzi neza yuko kuri aya mabarabara makuru cyane aduga ruguru, murazi neza yuko abo bantu bari bararonkejwe amafaranga, bari barashumbushijwe kuri ico kibanza. Izindi nyubakwa zirabwa n'ico gikorwa ni nyubakwa zose zubatswe hatisunzwe amategeko mu kurenga uturimbi twari twagiye dushigwaho baravye ibicapo vyerekana aho ahategezwa kubakwa n'adategezwa kubakwa, bimwe bita kroki, vyatanzwe n'abajejwe gutunganya ivy'inyubako mu makartier yateguriwe ico gikorwa. Izindi zirabwa n'ico gikorwa ni nyubakwa zose zubatswe mu bibanza rusangi canke vya bibanza vyo kuruhukiramwo espace vert. Ubwa kabiri, abantu bose baba bafise ico basaba gifise ishingiro, na cyane nk'aba bavuga yuko bafise impapuro impusha zo kubaka zoba zaratanzwe n'inzego zibijejwe zisunza amategeko, basabwe ko igihe cyose babonye abaje gushira vya bimenyetso by'umusaraba utukura kuri ayo mazu zosamburwa, boheza bagaca batanga ivyo vyemezo bafise kugira ngo nabo baheze bumvirizwe. Ubugira gatatu, abajeje intwaro bose n'inyamiramabi mu gihugu cyose bategetswe ko bokora ibishoboka vyose kugira ngo kino gikorwa kirangirane na kuno kwezi kw'indwi kwari kwatanzwe, kandi kaba cari kiringo congewe. Iki gikorwa rero gitegezwa kuba carangiranye no ku kwezi kw'indwi. Mu kurangiza, ubushikiranganji busubiye kandi kwiyemeza ko ataco butazokora kugira ngo busubize ibintu mu buryo mu bisata vyose bujejwe, nk'uko vyategetswe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cacu ku neza y'abarundi bose. Murakoze.